muganga en sciences de la santé. Nize Institut Universitaire des Sciences de la Santé. Kuri Université y'Ingozi. Kugira ni lance muri carrière ya couture. Novuga ko yari question ya insatisfaction mu bintu by'umushahara. Après 5 ans ndavuga ati ifo yuko ni nkora umurimo w'amaboko yanje. Gajewe nkitangura novuga ko ntaronka amahera nkuko ndavyipfuza. Urazi nk'umumama afise famille. Sinaronka amahera nkuko ndavyipfuza. Hanyuma muri societe no kuvuga barashatse kunca intege. Ko barakritika cyane. Umugore sinzi mwiza, umugore sinzi yambara neza, umugore afisa hataha. Ashobora guheba akazi gutahembwa ku kwezi, akaza gukora akazi ko kunyonga imashini. No kuvuga je nkitangura kuko naramaze igihe kitari gito numva umenga no biganiriza umutware wanje. Ariko nkitangura kubimuganiriza nukuri ntiyavyakiriye neza kuko yarambye ati nyuma y'ivyo vyose nukuri pfuma urondera amahera, reka turondera amahera, turondera ikindi kintu ukora ureke kuja gushona. Ico gihe narabwiye umugabo ati nukuri umbabarire cyane je sinosubira kudandaza. Muri ico gihe na warande karambye ati nukuri sindaguhatira mu bintu udashaka, kora ico umutima wawe ushaka. Ndashima Imana nanje kuba narashitse muri no atelier kuko nahakuye ubumenyi bwinshi. Rero nkabashimira n'umuvyeyi wacu nkuko mwamubonye yarambaye hafi naje bitanyoroheye mu buzima nari nsanzwe ndimwo kuko nari maze nk'ikiringo c'amezi 5 nirirwa muhira. Byancanze nyene nahize ikintu na kimwe nkora kuko ivyo nari maze imisi nzungurukamo byose narabona ko vyanse. Mboko ya rero nari nsanzwe ndamuzi nanje yaramaze kunshonera impuzu zitaye ziki. Ndavuga ati reka ndamwegere ndabe nyene ko yonyemerera ko nanje ndamubera umunyeshure akanyigisha. Novuga yuko ubu bimeze neza kuko urumva iyo ndose umukiriya ndashobora gusuma, ariko ico gihe muri ayo mezi nari maze ndi muhira urumva ko bijanye no gufungura byari bigoranye cyane. Ntangura kwiga gushona narumva ko ntegerezwa kugira atelier yanje. Nkumva ko je nigenga. Muri ico gihe sinipfuje kumva ko hari umuntu noha akazi. Ahubwo navuga ati kubumenyi naronse ifo yuko ndabusangiza abandi. Ngaha ubona je nta mukozi n'umwe arimo, ahubwo n'abana banje bankomotse ko jewe. Kandi nabo nkaba ndabipfuriza ko boronka iwabo ubu bumenyi nabahaye bankuye bakabuha abandi bana. Batanguza ivyabo nabo baha ubuzi abandi. You already know me, beautiful people. On the mic against me, one and only Janice for sure, aka Kimboyka Mr Dreams. So bakunze bikuri complex ndongeye kubaha ikaze nezere ko mukomeje kugira ibihe byiza umuhereye agiye hatandukanye. Si c'est la première fois vy'ikiganiro, ntibibagire kugenda ukoze subscribe kuko ino ni televiziyo yacu, ni televiziyo y'abarundi n'abarundi kazi muri rusange kugira tubandanye tugerageza kwerekana ibikorwa by'abarundi n'abarundi kazi ko rakora cyane kugira twiteze imbere muri ambora kazuzanye n'icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi. Ntankeka nimwe biraboneka yuko abugwaruka abantu bakuze twese ko turakura muri rusange kugira ngo tugereke igihe igihugu giteye imbere. Rero uno munsi nagukuye ibujumbura ndakuzana ngaha neza muri kapitali ya Butanyerera, ndavuga muri commune Ngozi neza niho twibereye. Naho twagendeye atelier nziza, ni atelier ikora ibintu bidasanzwe, ni atelier bagerageza gukora impuzu zimeze neza kugira ngo abarundi cyangwa se abanyengozi muri rusange bandanye bambara babegwa. Rero murabona imbere ya kamera ndi kumwe n'umumama yambaye neza, mbere nambana ko ivyo akora aravyambarira. Mama mumerewe neza? Ndashima. Turabaha ikaze cyane kuri complex, ariko namwe duha ikaze ubya twabasanze muhera. Karibu cyane muri province ya Butanyerera. Ego kubatakuzi wo bidondora kwandi. Ego nitwa Saidati Mukankuranga. Nkaba benshi bakaba banzi kuzina rya Mama Nana. Ego. Ariko muri uyu mwuga benshi bampamagara muganga. Ariko tutaraja deep shaka kumenya iyo uvuye muhira kuko turabona ko gerageza gukora ibintu bitandukanye ama model menshi. Iyo uvuye muhira kugira wambara uvuga ati uno musi nza kwambara uku
kuko abantu usanga bafite ibiharuro byinshi iyo bavuye muhira hagati no munsi nambara ibi ejo nzokwambara ibi mbega kuri yo nawe uko bimeze iyo ugira wambara urakora ibiharuro byinshi cyane gose cyane gose kuko nukuri ndakunda kwambara nkabegwa yani nibone ndi smart ego kuko niyo nanje nambitse umuntu nkabona araberewe ndaryoherwa cyane. Wow, amazing. Nukuri ndambara neza ico kintu ndacizi. Ego, ni bikomeye cyane gose. Mu mazina yawe watubwiye ko akantu ka muganga. Uri muganga mu bintu byo gushona canke arindi titre wahoze ufise ubwa mbere? Ndi muganga en sciences de la santé. Nize Institut Universitaire des Sciences de la Santé. Ego. Kuri Université y'Ingozi. Ego nakoreye amastage ngaha kuri hôpital Ngozi. Ego. Ndakora pendant 5 muri pharmacie ya Fields, benshi bita pharmacie y'Abahinde. Ego. Ego porso ndo muganga rero. Ni bikomeye gose. Mbega byakujemo gute kugira ushobore kwiransa muri carrière yo gukora muri Airtel ushobore kuza ibintu byo gushona ni question yahabaye iye kugira ushobore kwisanga mu bintu kano kazi. Kugira ni lance muri carrière ya couture. Novuga ko yari question ya insatisfaction. Kuri kote ya salaire cyane? Yes, ego. Ego. Mu bintu by'umushahara. Kubera je sinigeze nkorera leta. Na mejeje stage après 2 ans nararonsa ikiraka muri pharmacie ya Fields. Ego. Eke umushahara bampemba. No kuri ntiwampimbaye nk'umuntu afise famille. Ego. Après 5 ans ndavuga ati ifo yuko ni nkora umurimo w'amaboko yanje. Nkoresha amaboko yanje. Ego. Kuko muri ico gihe guhera muri 2014 gushika 2019 ego nahembwa moins de 200,000. Kandi ico gihe naho nyine wari ubatse ko turabona ko nari nubatse nari mfise abana babiri. Kuko wa gatatu namuvyariye ngaho muri pharmacie. Ego. Namuronsa ariho nkora. Muri ico gihe rero ndavuga ati uyu mushahara n'ukuri ntunkwiriye. Ariko nibaza nko mu gihe nokoresha amaboko yanje plus de 200,000 no yaronka. No yaronka musi y'ukwezi. Ego. Muri ico gihe rero kubera ukuntu vroma ibintu vy'imyambarire biranyatira cyane gose. Donc wakoze ivyo vy'ubuganga ariko ari ibintu ukunda. Nkunda. Ego kuko jewe no mu kazi ka misi yose kwishuri uje kumbaza bakubwira ngo ushaka wa mu mama yambara neza. Donc wana biviva. Ego cyane gose. Ego. Kuko ndumva jewe nambaye neza ndumva ko ndyohewe muri jewe. Muri ico gihe rero ncanza muri ibi bintu vya couture. Ego. Ndabikora ndabikunze no kuvuga nta n'igihe kirekire jewe noba naravyize. Oya. Wow. Donc urumva yari passion yawe ahubwo nuko gusa utashoboye kudekuva ko ushobora no kwiransa mu bintu vya couture. Cyane gose. Ni ibintu bikomeye gose. Mbega ugitangura kuko urumva wari uvuye mu kintu kimwe uja mu kindi. Nizihe ntamnamye wahuye nazo abe gutangura abe gushika ugeze no munsi muri rusange ni nkiye ntawe ushobora gushingira umuntu bivaye n'ibihe bitari byoshe waciyemo no gushika no munsi ofisiye atereye wawe. Ego. Murakoze. No kuvuga jewe nkitangura novuga ko ntaronka amahera nkuko ndavyipfuza. Urazi nk'umumama afise famille. Ego. Sinaronka amahera nkuko ndavyipfuza. Hanyuma muri societe. Ego. No kuvuga barashatse kunca intege. Ariko aba formateur banje bakambwira ati non. Ti nta munsi n'umwe uzigera ukora ikintu gishimwa na bose. Ahubwo muri uko kuguca intege ibi ntango yo kubikunda. Ego. Ubikora ubikunze yani ntiwirande kubera umuntu. Amajambo azokwamaho barakritika cyane. Umugore sinzi mwiza, umugore sinzi yambara neza, umugore afisa hataha. Ashobora guheba akazi gutahembwa ku kwezi akaza gukora akazi ko kunyonga imashini. Ariko burya misi yose lo secret y'ikintu imenywa n'ukirimo.
cyane gose akantu karakomeye Ego. ugasubira nko kantu yego burya ibanga ry'ikintu rimenywa na nyene kuba mw'ico kintu ego n'umuntu ari muri ico kintu wow. kuko nk'ubu vroma sindiko ndakubesha nk'ubu wompa akazi ka leta ntako nokora akazi ntako nokora ka leta nk'ubu wombwira akazi mpembwa 500,000 par mois ntako nshaka wow nta 500,000 ushobora gukorera ku kwezi ayo nokorera je te jure aya wow kubera nzilo secret y'ivyo nkora yego wow ni ibintu bikomeye cyane gose Murakoze. mbega kuva kwiga no kumenya gushona gushika no musi ufise atelier yawe ko turumva ko wahereye hasi utakazi uza muri no carrière gushika no musi ni kihe kintu ushobora gushingira intaye umuntu wese adukurikiranye na cyane cyane nk'abamama ko turabona abamama benshi gusanga avuga ati nyamba afise umutware wanje akora je nta mpamvu rimwe yo kuja ku ruhana ugasanga ntikuragira kuhaje yo kwiyumvira kurubona ati nanjye ndashobora kugira ico nsahiririza umuryango mbega abo bamama kuri kote yabo ni nk'iyo message ushobora kubaha muri rusange nka message je noha abamama yego nukuri no bahanura gukura amaboko mu mpunzi kuko uno munsi niba umufasha wiwe akora yego burya urugo ni babiri tonto urugo ni babiri wewe witwa umufasha wanje nanje ndumufasha wawe cyane gose ese we ni wa parvena kuronka ikiro c'umuceri nanje nkaronka amakara yego je numva umenga niteka kuko je ndaza kuvuga ati je naronsa amakara we waronsa umuceri ubundi amafaranga peut-être yoba asigaye nagura ibindi bintu bibura numva umenga niteka yego muri ico gihe rero uvyanka wavyemera hazoba hari umwumvikano mu muryango bivanye n'ukuntu mufashanya yego wow ni ibintu bikomeye cyane gose no musi no atelier turabona ko hari abandi bantu wahaye akazi ni ikintu gikomeye cyane gose mbega ubitangura wari ufise icyumviro cyo kuvuga ati nanjye nzogira atelier yanjye cyangwa uvuga ati nzokwama nkorera abandi binabiriya cyari ikintu wifisemo gutangura atelier wawe murakoze cyane en fait je ntangura kwiga gushona narumva ko ntegerezwa kugira atelier yanje nkumva ko je nigenga muri ico gihe sinipfuje kumva ko hari umuntu noha akazi yego ahubwo navuga ati kubumenyi naronse ifo yuko ndabusangiza abandi wow ngaha ubona je nta mukozi n'umwe arimo ahubwo n'abana banje bankomotse ko jewe kandi nabo nkaba ndabipfuriza ko boronka iwabo ubu bumenyi nabahaye bankuye bakabuha abandi bana batanguza ivyabo nabo baha ubuzi abandi kugira nk'igitigiri c'abashomeri bari ngaha muri province yacu nibura kigabanuke bumve ko bafise ico gukora yego bumve ko bari capable nabo yo gutunga umuryango bivanye n'umurimo w'amaboko yabo yego mbega ukiva muri carrière yawe y'ibintu wari warize ari byo ariko nakoramwe vy'ubuganga mbega muhira hariho changement yoba yarahabaye kuri kote yo kubitangura bavyakira umufutware yawe yavyakiriye gute wamaze gutangura ikura bikora vyakunze naho vyavuye bigira ihe indi image murakoze cyane no kuvuga je nkitangura kuko naramaze igihe kitari gito numva umenga no biganiriza umutware wanje ariko nkitangura kubimuganiriza nukuri ntiyavyakiriye neza yarafise raison ariko arumva uti ibintu urimwo uje mu bindi ntiyavyakiriye neza kuko yarambye ati nyuma y'ivyo vyose nukuri pfuma urondera amahera reka turondera amahera turondera ikindi kintu ukora ureke kuja gushona oho jewe nkidefanda nararonse kiraka ico kiraka nararonse amahera atari make yego muri ico gihe candagira akantu kaga kioske ngaha mw'isoko ndadandaza impuzu z'ababebe ariko no kuri sinigeze ndonka chance yo kwa avance kuko après 3 mois ntanguye iyo commerce
niho baca bantelefona ko bondonsa akazi aho muri farumasi Yego. ni ukuvuga nkaza ndugara avant midi mu gihe natonze muri farumasi Yego. hanyuma nkaza kugurura après midi urumva bien entendu sinugurura amasaha menshi ca ndahomba ca ndumva nyene muri jewe ko commerce atari ivyanje ico gihe narabwiye umugabo ati nukuri umbabarire cyane je sinosubira kudandaza muri ico gihe nawe arandeka arambye ati nukuri sindaguhatira mu bintu udashaka kora ico umutima wawe ushaka wow donc iragusupporting akanagushigikira cyane gose cyane gose Imana imumpezagirira kino ciza cyane gose ego nukuvuga acarambye ati wewe niba ari ico uzoshaka noterera nzogiterera ariko ukora ico umutima ushaka naciye nza muri 4 mois ndibuka urumva ko natanguye le 2 janvier 2020 no kuvuga le premier muri mai hace haza ilaidi ndibuka ko ico gihe ilaidi yabaye no hace haza le premier mai umunsi mukuru w'abakozi nca ndonka impuzu zine z'abamama baraho badandaza ibitunguru ngaho kera kubera nari nkibiharaye narandika umuntu yatanguye kunteza imbere ico gihe je ninjiye mu gitailleur ikanzu y'umumama tuyishonera 10 000 c'était en 2000 combien c'était en 2020 donc expérience il y a 5 ans turutwa muri 6 à 7 ahubwo 7 ans ndiko ndaja muri 7 ans ego barampa impuzu zine za 40 000 ayo 40 000 narayaryohererewe cyane gose kumva ati jewe ndaronse 40 000 nkuye mu gitailleur aho rero bica bimpa ingufu ca ndabikora ndabikunze no kuvuga je te jure muri 6 mois maze guparvena gukata impuzu Saidati yavuye muri pharmacie muri 2019 siwe Saidati wa 2026 oya umva rero umugabo rero amaze kumenya kumva kubona ibyo novuga inyungu biriko biravamwe nukuri byaramuryoheye cyane gose jusqu'à cette heure-ci nukuri twibereye mu mahoro wow ni ibintu bikomeye cyane gose bivuye no munsi aho ibikorwa bigeze abana ko kwateriye wahayibuza abandi gusa ntibitwa abakozi bitwa nk'abana biwawe mbega ni uba wiyumva gute kubona uno munsi uri kurakora ibintu kavuga ati kuba mpari hari abandi bantu babayeho kubera jewe n'ikintu uba wakira gute uba wiyumva gute muri ako kanya no kuri ndabiryohererewe cyane cyane gose wanashaka hari n'abandi batari ngaha kubera hari habamaze gusohoka hari umaze gusohora ego wow ndabiryohererewe cyane gose uvyumva ego vraiment mbega ku muntu yifuza ko mumukorera adresse canke nimero murashobora kuyitanga kugira ngo bazora bikiganiro komisiyo bakunze ibintu mukora bazoshore kubakura kugira ngo nabo babiture mu batunganirize cyane gose no kuvuga dukorera hejuru muri etage yego y'isoko ya Ngozi imbere ya Mugisha shop yego hanyuma nimero do telefone ya WhatsApp ni 71 196 896 isanzwe ni 69 085 822 ego mbega atiriyo ni akahe kabijya canke se nakahe kantu mwisangije vuga ati kano kantu niko ino karite ni abantu baza batumbera kugira ngo habadukurikiranye bumve service mutanga muri rusange no kuri impuzu z'abadamu impuzu z'abadamu vraiment umenga twokwiha nk'umunani kw'icumi ego amanota ni menshi kandi byumvikane ko ibintu ari byiza cyane gose no kuri ndabishima cyane gose ego wow ni ibintu bikomeye gose reka rufata akanya manze ngandirize aba bana abo witwa ngo nabana nabo twumve intaye bashinga kuba baraje hano muri no atelier n'icirikira basaririza mu buzima bwa buri munsi murakoze cyane hama murakoze cyane kutugendera hari muri atelier wacu turabaha ikaze hama akazina kanje nitwa Ninaze Florette
abo dusanzwe tubanye mu micungararo canke n'abakiriya banje banzi ku izina rya Mama Tony. Hama jewe intahe noshinga bivanye n'ingene ninjiye mw'uno mwuga ni intahe ndende ariko reka nce ku mayange. Mu kwinjira mw'uno mwuga narakunda umwuga wo gushona cyane bikampimbara. Narakunda ni impuzu zishonye, narakunda gushonesha mu majambo make. Hama inje mwino hateriye umuvyeyi wacu mwamubonye yaranshonera akanshonera neza cyane pe bikampimbara. Hama igihe kimwe niho nifuje kumubaza yuko nanje yonyigisha kugira nanje menye ivyo akora kubera ibikorwa akora vyarampimbara. Aranyemerera hama nanje ndaza nyene ndinjira mw'uno muryango wiwe. Nukuri ndamushimira cyane nongera ndamukengurukira. Intambwe ngezeko nukuri iri ku rwego rwo hejuru. Naho novuga ati nyene basi mu majambo make ntaraza ngaha nta buryo nukuri nari mfise, sinari mbayeho neza nyene bishimishije nawe uca uvyumva mu bijanye n'uburyo. Ariko ubu haragera igihe nanje mba nifitiye amafaranga menshi ku mufuko nakuye mw'uno mwuga bivanye n'uyu muvyeyi mubona ngaha. Mu muryango nkafasha gusahiriza utuntu tumwe mu bijanye n'ivy'urugo. Ugasanga nyene mbayeho nyene mu mahoro turi kumwe n'uwo twubakanye, ugasanga turiko turafashanya. Ariko ubwa mbere kuba vyabivanye nyene nta kazi nari mfise, narirwa nicaye muhira ntaco nashobora guterera. Ubu rero nkaca shima nyene kubona nanje nyene hari akantu nyene nshobora gufasha mu muryango bivuye mw'uno mwuga, bikava kandi no ku muvyeyi wacu aho tugeze ariwe yahatugejeje n'ubumenyi dufise ariwe yabuduhaye. Murakoze cyane. Amahoro ndabaramukije. Ubwa mbere na mbere manje kubashimira kuba mwiyumviriye kutugendera muri no atelier. Hamaje ku mazina yanje nitwa Dinye Niyongabire, umumama w'umwana umwe bakunze kumpamagara Mama Orla. Ndashima Imana nanje kuba narashitse muri no atelier kuko nahakuye ubumenyi bwinshi. Uretse n'ivyo gushona hari ibindi bintu nagiye ndahigira by'ubuzima busanzwe kubana n'abantu. Ndahamaze ikiringo c'amezi 8 ndi umunyeshure waho, kandi ndashima kuko muri ayo mezi 8 nanje ndamaze kwitwa umutayere, ndamaze gushonera abantu. Hama rero nkabashimira n'umuvyeyi wacu nk'uko mwamubonye yarambaye hafi naje bitanyoroheye mu buzima nari nsanzwe ndimwo, kuko nari maze nk'ikiringo c'amezi 5 nirirwa muhira vyancanze nyene nahize ikintu na kimwe nkora, kuko ivyo nari maze imisi nzungurukamo byose narabona ko vyanse. Kubera rero nari nsanzwe ndamuzi nanje yaramaze kunshonera impuzu zitari ziki, ca ndavuga ati reka ndamwegere ndabe nyene ko yonyemerera ko nanje ndamubera umunyeshure akanyigisha. Ndamushimira cyane kuko yaranyakiriye nk'umunyeshure wiwe, aranyigisha neza kandi ndatahura. Novuga yuko ubu bimeze neza kuko urumva iyo ndose umukiriya ndashobora gusuma, ariko ico gihe muri ayo mezi nari maze ndi muhira urumva nko bijanye no gufungura byari bigoranye cyane. Ariko ubu urumva sindarara ubusa kubanje muri no atelier, urumva ko yari ntahikomeye. Nkaba ndangije ndabashimira. Amazina yanje nitwa Kamariza Odette, nkaba ndi umuvyeyi w'umwana umwe, banyita Mama Reyi, nkaba nubatse. Icyatumye inza muri bino bintu byo gushona, nari mvuye mu Barabu, mvuye guca amafaranga, ariko nkaraba ibintu byo kudandaza nkabona umengo si ivyanje, nkaguma mbona umwanya ko nohomba. Ca ndiyumvira muri jewe tiburya nk'ubu noja gushona ko bisaba mu mutwe bigasaba n'imashini, ataho nobaho.
uwo mumama akaba yari yarigeze kunshonera nca ndiyumvira ahantu hose noja kwiga gushona nkahabura mu mutwe pe nca ndigira inama ati burya nokwegera wa muntu yanshonera ko mbona yanshoneye neza ati burya yobimfashamo ubwo nyene naciye mva muhira nca ndaza ndamwegera aranyemerera ndavyiga nubwo bitari vyoroshe ariko nyene akagumye baguma ko nari mfise umwana muto inzanzanye w'uruyoya akagwara indwi nkayimara muhira iyindi misi agakira yakize nkacanza byarabanje kungora pe kubera urumva uri umuvyeyi ntugira hamwe n'inkumi bayigenga hama bukebuke ariko kubera uko kuntu ntahevye ntacitse intege naragumije ko uwo mumama kamba hafi titwese ntivyari vyoroshe nkumva ko anteye intege pe uyu munsi rero nanje ndumutayere ndabimazemwo imyaka 2 n'amezi yoba ashika nko kuri 6 ndava muhira atani 10 mfise nyene ubukene bwa nkubise ariko nkasanga Imana irampeza gihe ntarinzi yo biva muhira umwana yambwira ati ndashaka gatumbura mama naba narose ku mashini nkakamugurira atawe savye mu muryango nkavuga ati tikutumesa twaheze tikutumesa twaheze Imana yampezagira nkaca ndaduhitana mu rugo nuwo twubakanye akavuga ati ati vya bintu ndabona ni sawa hama tugakomeza ikintu nohanura abadame bacirirwa muhira nibuguruke mu mutwe bihangira imyuga bareke kuzindukira kumarigara guco wavuye muhira haraho Imana ihezagira ndangije ndabakengurukira mwe mwatugendeye no hanyuma ni karibu murakoze. Hello meze neza mwe mwatugendeye n'abandi hama nitwa Wineza Latifa nkaba nshona muri Shamumu Group niyo zina rya atelier yacu hama nkabashaka kubwira abakobwa tungana abakobwa bo mu Giswahili wacu basi muri rusange nyene abantu bose babakobwa tungana ntibatinye kwiga ibintu vy'umwuga kubera cambere biraguhesha agaciro nyene kenshi ugasanga nyene umeze neza akazi ukora kakakwinjiriza amahera ibintu vyinshi nyene nk'ivyo. Ikindi kintu abanshimira je ndamwitwa Mama Nana kubera nige zina rya mbere nkunda naho twari turaganira n'umuntu ngo mvuga Mama Nana kubera tumaranye imyaka 2 niwe yangishije gushona niwe yatumye ndabikunda cyane ubwa mbere ho natinya no kuvuga yuko njewe nshona namaze nk'ikiringo c'amezi 4 umuntu wese ambajije Latifa ko utaboneka tinguma muhira kumbe niga gushona usayivanye n'ukuntu Mama Nana yanganiriza ukuntu nyene yamfata ngaha muri atelier basi nyene yamfashe nk'umukobwa wiwe nkamwisanzura ko cyane kandi nawe tasanga nyene numuvyeyi umva ni nka mama hama nyene umva simva ko bino bivuga ndamushimira cyane gose nukuri murakoze. Salut mumeze neza muraho je meze neza niriwe bon alhamdulillah hama ku mazina nitwa Irakoze Naomi nkaba mfise 17 ans kuri no munsi nkaba nagira mvuge ku kijanye n'umwuga nkora ahakuru mvuga abantu turi muri même génération bon juste nukubakouraja ndababwira ku bintu nkora nshimira umuvyeyi wanje yamvyaye yaransapotinze muri byose nkora aranshigikira ariko cyane noshimira umuntu yabimfashijemwo aranyigisha kumenya uno mwuga ariwe tante wanje ni mutantine wanje ndamukunda twarabana muri quartier ari nawe yamfasha mu bintu bijanye n'umwuga nkora yabinyigishije ndamushimira cyane ariko rero ndamushimira cyane ariko
abantu benshi baranca intege bakambwira ko ibintu nkora biteye isoni ngo si ibintu juste byo gukora umwana nkawe muhira duhagaze neza bon juste nyine uko abantu bambwira ibintu ukora ngene wanyu mumeze umengo ni ibintu ntibijanye ariko bivaye n'ukuntu nabikunda nakunda ibintu vya fashion and designing niyo mpamvu naciye mfata umwanzuro wo kubijamwo ama rero abakobwa muri ngaho hanze duhaguruke dukore cyane twubake izina ryacu ku gatwe kacu twumve yuko dushobora kwiteza imbere tugakora ico dushaka nk'abakobwa nyene twubake izina ryacu umuntu akora icyo ashaka ubu ngeze ku rwego rwaho ku bintu bijyanye no gushona nta modeli yonanira pe bisibye ko nyine atari nk'ikintu kiri complicated me yeah, I try bivanye n'ahantu ngeza na niveau mfise ndabishimiramwo umuprofesseur wacu niwe bimfashamo cyane n'umuntu wanje n'umugenzi wanje bon ntanyigisha ngo nk'umunyeshure no mwigisha no ahubwo amfata nk'umukobwa wiwe nanje nkamfata nka mama wanje akanyigisha neza bigacamwo ariko nyene uko iminsi igenda abantu nyene ntibabitahura gushika ubu kuntu nagiye mu bintu vyo mu mwuga wo gushona navyisanzemwo tu ndabikunda nkumva nyene umutima wanje uratekanye ari vyo ndimwo ariko uko iminsi igenda niko nagiye kumenya yuko sokuru wanje sokuru nawe bon nivyo yakora urumva rero umwuka wiwe wamvyukiyemo niko numva no bivuga wavyukiyemo nkomeza ntera inguvu abakobwa muri ngaho hanze muhaguruke dukore cyane ku bwacu twubake izina ryacu ubuje nta kintu muhira bakingurira no vyose ndimenya like amavuta ikanambiri ibintu nyene biri simple biraho bisanzwe ubu nta muvyeyi nogoze ikintu no kubera ko ndigize kwizina ry'iwanje ibintu byose ndimenya ndishira ku murongo atari nk'ikintu nyene kiba gihambaye nyene uvuga ati umuvyeyi nyene yaramvye yategerezwa gukora akantu ariko nyene ibindi byose ubu ni bondi menya kubera iki kwera umwuga w'amaboko yanje abiri nahawe n'Imana kandi kongera nkabifashwamwo n'uwo muvyeyi nguma ndababwira tantine wanje yitwa Saidat na adresse ntarayibagira dukorera mu soko y'Ingozi hejuru muri etage imbere yo kwa Mugisha shop murahawe ikaze cyane muzoze muraza ciao ciao